Imana ishimwe cyane. Amen. Mumpera Imana amashimeshi cyane. Mpagaze hano shima Imana cyane ko yongeye kunyemerera ko nongera kugaruka ku gicaniro. Munyemerere dukomere Imana amashimeshi cyane. Uyu munsi fisi shimwe rinini cyane mu mutima wanje kuko ubu tuvugana mba ndi mukiriyo simba ndi hano, ariko data yakoze ibikomeye. Ndashimiye Imana cyane, Imana y'igicaniro cya repentance yakoze ibikomeye mu muryango wanje. Hari mu ndwi yahera igandudisha twinjira mu masengesho, nibwo bampamagaye bambwira ko mama wanje agwaye kandi aremvye cyane. Bamujanye kwa muganga, nta ngwara nimwe bashoboye kubona. Barantelefona ndaduga, ndamushikiriye ijambo yambwiye ngo ndazi ko wari usengera abandi bagakira, ngo nanje ndakeneye ndambike ku ibiganza byawe hama mbohoke nkire. Mpagarara mu mbaraga z'Imana y'igicaniro cya repentance, ndizera Imana y'igicaniro cya repentance, ndamusengera kuko ntabwo yari ingwara yo kwa muganga, zari impuye mu mbi. Ico nshima Imana nuko Imana yakuyikiriye mu muryango wanje, kuko nari mfise na message yuko hari kiriyo mu muryango. Nari maze kuyihabwa n'abantu benshi batandukanye, ariko ndashimiye Imana ko yakuyikiriye mu muryango wanje. Iyi saha mama akaba ari muzima, akaba akomeye, nanje nkaba ndi hano nashoboye kugaruka ku gicaniro. Mu mpera Imana amashimeshi cyane. Amen, amen. Twongera Imana amashi. Imana ishimwe. Amen. Imana ishimwe. Amen. Mu mpera amashi Imana irakomeye cyane. Hallelujah. Jewe hari vendredi w'iyindi ndwi apana ijyaye ndwi y'amasengesho, nari mvuye gusenga ngaha, nkishika muhira nkumva ijwi rigenda riragenda, uko ntambuka intambwe ntaha niko ijwi ryagenda. Ariko ndavuga ati jewe nta gripe nari ngwaye, none bigenze gute kugira ngo ijwi rigende? Ariko rero naguma numva nyine umenga natewe. Aho ndi hose naguma niyatura ko amajambo uti je ijwi ryanje rirakomeye, nta kintu na kimwe gishobora guhagarika ijwi ryanje. Nkaguma niyatura ko amajambo nkayo onye. Hama muri iyo ndwi iza y'amasengesho, mama wanje nari namubariye amanuke kubera yaragwaye kandi hari haheze igihe kinini cyane. Aramanuka, amanutse abadayimoni bo bari babonye n'abarozi yuko hari ahandi hantu ngiye kumujana haruta ahandi yarari, niko bari bagomba kunyitanga kugira abantu hari ijwi. Mama wanje yaje ashika, je wasanga ntavuga neza. Je naryamye mvuga neza kubera naho ijwi ryagenda ryose ryaragarutse ndamira neza, ariko ndaryama mvyuka indome bidakunda ko hari indome bidakunda ko ndazivuga neza. Ariko ubwo ntazivuga neza ni jewe jenyene nashobora kumva ko ntavuga uko nahahora mvuga. Mbajije umuntu turiko turavugana yambarira ati wewe uvuga neza, ti ahubwo wese nzi ibintu byagufasha. Kuburyo ndateba ndibaza ati jewe nasaze mu mutwe kubera ndiko numva ivyo abandi bantu batariko barumva. Hama ndabimarana iminsi kubera umuntu wese mbajije ati ndiko mvuga gute, yambarira ati wewe uri kuvuga neza, wese nzi kibazo wagize. Ariko uko hahera umunsi niko indome imwe yaziravamo, uko haheze uwundi munsi iyindi indome ikavamo. Ni kuvuga hari indome utashobora guprononsa kuvuga. Indome zose bavugira ku menyo je sinashobora kuzivuga. Uko hahera umunsi nkumva birabaye grave. Hama rero muri ryandwi y'amasengesho, kubera uko kuntu mama yaragwaye, naramuzana gusenga hano tugaca tugenda kwa muganga. Abarozi n'abadayimoni bakamuzubaza, tukaja ku mudokiteri umwe, ukaza wumva ngo ni mugende kuri uriya nawe, tukaguma dutembera mu nzira gutya kugira ngo ntibikunde yuko nza gusenga. Hama umunsi umwe rero hari sinibuka umunsi gusa naragize ishavu cyane
ngiye kumuraba kwa muganga nsanga ntarashikirwa ntibikunda yuko tuza gusenga. Nari navuye mu ishuri mvuga ati jewe hano mu ishuri nofuma nshimba kugira sinsimba n'amasengesho, ariko nshitse muhira bambarira ati bandanya muri ville ugende gutora mama wawe. Ndagenda ndamutora nsanga ahubwo ngira ngo aracatonze nk'iyo ntarashikirwa. Ndavuga ati nta kundi kuntu ndi bubigenze, ariko nkaguma numva ijwi ati wewe genda uce ku rusengero, usanga bahejeje gusenga, usanga batahejeje, usanga ishengero yugaye, wewe genda uhace. Jewe ndaza turaca ngaho oya turaza dusanga niho bagiheza gusenga, haracara abasenzi ngaha. Ndabarira umusenzi nasanze ngaha ati iyo nsengera jewe narabanje kwanza ndamuherekeje mama wanje niwe batanguye gusengera. Ndavuga ati nanje sengera, burya jewe ntibiriko birakunda ko mvuga neza, ariko nkaguma numva amajwi ati wewe urasara, abantu bose bakubariye kuvuga neza, none ugiye bagusengera iki? Ariko ndatsinda ayo majwi ndabarira umusenzi ati jewe nsengera numva indome ntariko ndazivuga neza. Hama aransengera, ansengeye ndataha. Abo barozi rero bobo ntibatanzwe, baravuze ati wewe wazanye mama wawe ko bamusengera, reka wewe tukwicire mu maso yiwe, ahubwo abari we upfa mu gishingo ciwe. Uwo munsi muri iryo joro ryari joro ritoroshe, byari bikomeye kugira buce. Novuga yuko ryabaye ijoro ryambereye amajoro menshi cyane. Nahatabawe n'abasengeye, naravuze ati intambara ntikiri yanje. Naratanguye ndihagararako mama wanje akikoma kambarira ati wewe nibiki ko numva atamahoro ufise? Ndamubona ati jewe meze neza. Agaca aryama, aheze umwanya agaca ashidukira hejuru akavyuka ati wewe nubwo uri kurampisha, wewe ntumeze neza, je ndavyiyumvamo. Hama mu nyuma ndahava ndavuga ati intambara ntikiri yanje gusa, ahubwo reka ntabazi. Ndatabaza abansengera. Uwo munsi baransengeye birakunda yuko buca. Bukeye nca ndaza ngaha kubonana n'umukozi w'Imana, aransengera ndataha. Ntashe nataha numva umenga vyaheze. Uko oya bitakunda ko mvuga indome, ntibyakunda ko ndazivuga, ariko ururimi narumva umenga yuko rukomeye. Ariko uko ntashe nkashika muhira, ururimi wacumenga hari insinga musi y'ururimi, kuburyo dimanche naje ngaha gusenga ijambo bikunda yuko mvuga ntobora neza ari haleluya gusa. Ikintu cyose bavuze hageze ko batera haleluya niho nitabiriza, kubera ntibyakunda ko mvuga ibindi bintu byinshi. Hama baransengera, arambarira ati uzurazinduka bagusengere. Baransengera dimanche niho nari numva nkiza yuko ari grave, ariko natashe ururimi numva rwabohotse, ariko indome n'ubu bidakunda ko ndazitobora. Byakunze yuko ndazitobora hirya yejo, niho byakunze yuko mvuga neza. None ndashimiye Imana yanzanye muri kino gicaniro, kubera iyo kitaba kino gicaniro sinibaza yuko mba nkiri muri ubu buzima, ariko Imana y'igicaniro yarantabaye. Kandi umuntu wese ari muri repentance ashimira Imana kubona ari muri iki kibanza. Hari localisation igendana n'umurepentance ahari hose, ikamutabarira mu gikorwa cyose arimo. Rero ndashimiye Imana yoyo yabikunze, nkaba no musi mvuga bigakunda. Kandi ndashimiye umuvyeyi wacu yakoze ubwitange budasanzwe. Ndamushimiye, amajambo yacu ntakwiye n'indirimbo ntikwiye, ariko Imana yo mwijuru izokomeze imwagure cyane, akomeze abe se w'amahanga menshi. Mvuze amahanga ntimwumve abari mu bindi bihugu gusa, ariko mwumva abandi bataraza mu nzu y'Imana kugira batabarirwe mu nzu y'Imana. Twongera Imana amashyi menshi cyane. Uvyumva ushobora kumva umenga ni ibintu byoroshe, ariko ntabwo byari byoroshe, kuko tumusengeye abadayimoni bavuga ko ategerezwa kuba ikiragi, ategerezwa kuba nyamuragi, amajwi akugarika. Turahangana nabo, turamusengera
twaramusengera umwanya munini ya cyane gose, bugaye ijwi baboshe n'ibintu byose baboshe, kategerezwa kumuraga. Nico gituma ibintu byinshi mubona bishikira ubuzima bw'abantu ntago ari ibintu biza ku munsi umwe, kandi abantu bose hariho benshi cyane baba baboshwe n'umwasatani. Urumva ko yari yamaze gutangura gutera intambwe yo kumurage, ariko ivyo ntavyo namubwiye kuko yacagira ubwoba, ariko twaramusengeye, none urabona yuko Imana yamukijije, ubu ariko aravuga neza. Twongera Imana amashi menshi cyane.